ku myaka 86 umwana yarabonetse hagati ya Hagari hamwe na Aburahamu biza gushimangira ko umugore wa kabiri amugiriye akamaro uburyo mucya nk'ubundi kandi bizagaragazwa ko polygamy cyangwa kwa kundi umugabo umwe agira abagore barenze umwe ntibibonwe nk'ikibazo. Aburahamu tuvuga mwibuke ni papa w'abizera, nta nubwo byigeze bigaragazwa ko icyo ari cyaha yakoze kuba yaragiriwe inama n'umugore akimara kubona ko adashobora kubyara bikarangira arongoye wari asanzwe ari umukozi w'umugore wiwe Sara ariwe bita Hagari, baza kuvyarana umwana Ishmael abarabonetse. Abaye umwana wa mbere wa Aburahamu, naho nyuma Sara nagitanga cyaje kuba birangira byaye. Afara umwana yagiye kuba wa kabiri kuri Aburahamu, baza kumwita Isaka. Hari amajambo yamaho mu bantu bagiye bakurikira amateka, haba amajambo agera kuri 2 cyangwa 3, hakaba icitwa polygamy, kwa kundi umugabo agira abagore barenze umwe. Abenshi bakibaza kugira umugore umwe nivyo vyiza, kugira barenze umwe byo ni bibi, hapfiki honone karike. Polygamy umugabo abafise abagore barenze umwe cyangwa polygyny, ariko hakaba kandi iyindi karara, ni kuvuga ibindi biba mugabo kandi vyibonekare bidakuze kuba henshi cyangwa mu mateka bitagaragaye kenshi mugabo bitayibuza kuba ndetse byaragaragaye, cyo bita polyandry. Ico naco kibaho, bivuze ngo ni umugore umwe yagira abagabo benshi. Mudukurikire kuri Malengo Media buri munsi muze marahabwa ibiganiro, mumenya amateka, mucukumbura akanakari yatumenya imvano, isoko, inkomoko y'ibintu mu mateka, mu byavuzwe muri filosofi no mu ijambo ry'Imana. Hafi muri buri kimwe ni kuri Malengo Media. Nimba utarakora subscribe banza wimvire kuyikora kugira ngo akandiro kose kazora kita uzoye mu bambere ukabona kugira ngo bikomeze biyohe mu mateka y'isi. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi ari binuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu, byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Mu mateka y'isi bugiye abagabo benshi bagiye baramba no kurongora umugore arenze umwe, benshi bakabiterwa nuko babonye amafaranga, abandi bakabiterwa nuko imirima yabo bimbuye byinshi bafise ibyo kubatunga, bigatuma abenshi muri bo barongora abagore barenze umwe, bigafatwa nk'umugenzo hamwe. Wanagana mu isi y'Abarabo canke wasaba bitabo by'ubukamana bimwe n'ibindi Bibiliya canke Korowani, ugasanga ntibigire babuza umugabo kurongora umugore arenze umwe, kuvuga abagore barenze umwe. Ugiye mu ijambo ry'Imana burya niyo hantu ushobora gusanga tuvuye no muri Korowani, kuko hoho mu isi y'Abayisilamu hari ibyo usabwa kugira ngo wongereze umugore wa kabiri mu gihe abishatse nawe ni ngombwa. Udafise izo condition ziba zisabwa kugira ngo wongereze umugore wa kabiri, bikaba bitofatwa nk'ivyemewe. Ariko kandi tuvuye no mu isi y'Abayisilamu tukagenda mu isi y'Abakristo, naho ubwaho Abakristo dusubire kandi nyuma gato mu isi ya Bibiliya, aho herekera cyane polygamy biblical polygamy, ayivuga hanini kuko ubona umugabo umwe ashobora kuba afise abagore barenze umwe muri Bibiliya, kandi byagiye vyandikwa mu bice bisumba kimwe. Aho naho aho wasanga kenshi na kenshi abagabo bafise abagore barenze umwe. Ugiye kuraba neza mu isezerano rya kera, naho atari ibintu vyafuye kwemezwa ko Bibiliya yaravuga ati ko Imana yaremye umugabo umwe, muri uyo mugabo umwe imukuramo umugore. Ku ruhande rumwe bisa n'ibitemewe, nta nubwo ari uwashinze ngo abagabo mwese mutegerezwa kuzorongora umugore wa kabiri, oya, muri Bibiliya ntaho biri. Ariko nabo bikoze ntivyigeze biharurwa nk'icyaha. Ari nayo mpamvu bitigeze vyemezwa ko abagabo bategerezwa gupratika polygamy, ni kuvuga bategerezwa kubaho barongora abagore basumba umwe barenze umwe muri make. Nk'urugero urambye nko muri Bibiliya, ahantu hambere cyangwa umuntu wa mbere yagaragaye ko yarongoye abagore barenze umwe hari uyu mugabo witwa Lameki. Niwe muntu yavuzwe hafi muri Bibiliya, hafi kuva mu matanguriro. Lameki yari mu polygamy, yari umuntu nyine yari amaze kurongora abagore barenze umwe. Bivuga ngo
uyu Lameki bavuga ni uruvyaro rwa Kayini. Urumva ko ari hafi mu itangiro ry'isi. Twavuga uruvyaro rwa Kayini bivuze ngo Kayini ari umunyabyaha, turabyumva. Mugabo ntibiza gusigura ngo abantu bakora ibyo yakoze ngo ni abanyabyaha. Oya, kurongora umugore arenze umwe kugeza uyu munsi ntaho kwereka ko ari icyaha cyanditswe ahantu na hamwe. Oya, uyu Lameki yari afise abagore babiri. Usomye mu itangiriro 4 ku murongo wa 19. Uwa kabiri Aburahamu, aho ndetse uyu mugabo yabanje kumenywa cyangwa kumenyekana kuba yari afise umugore umwe ari we Sara, ariko soko byakomeje. Nyuma byaje guhinduka, uyu mugabo agira umugore wa kabiri Hagari, buvuye ku mugore we kandi wa mbere nyine aza kurongora Hagari urasanzwe uri umukozi wa nde wa Sara. Itangiriro 16 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4. Tugakomeza tugira kandi kuwitwa Yakobo. Yakobo yari afise abagore babiri, Leya hamwe na Rakeli. Yagomba kurongora umwe ari we Rakeli, ariko inarumate oya, iwacu soko bigenda wa mwana. Kirazira ko umuto arongogwa umukuru agihari. Baramufurikiye kugira usanga afise Leya, ariko nicyamubugiye kuvyarana nawe no kwiyongeza umwana bikagenda neza ku buryo uyu mugabo biravugwa ko yavuye ko ndetse umuryango w'Abisirayeli ku bantu basomye ijambo ry'Imana. Iyo biraje Yakobo yari afise abagore babiri, Leya hamwe na Rakeli, kandi yari afise n'abana. Yaravyiranye abana kandi burya n'abakozi babo, ni kuvuga Bilha hamwe na Zilpa. Gweranije uhita wumva ko abagore bane. Uwitwa ngo ni papa w'ihanga ryera, wabaye inkomoko y'imiryango 12 y'Abisirayeli. Urumva ko yari afise abagore hafi 4. Ni kuvuga Leya na Rakeli. Rakeli akaba yaramukunda cyane. Mugabo Leya nawe ari umugore yemewe, nawe wa mbere kuri we. Ubwira ko abakozi babo b'abakobwa nabo yaciye arongora nk'abagore, Bili hamwe na Zilpa. Itangiriro 29 kugeza 30 nyine. Ibyo bigaba n'ubisome niho umenye inkuru. Twagenda kandi ku mukozi w'Imana umwami Dawidi. Dawidi yari afise abagore benshi n'incoreke nawe, harimo Mishal, harimo Abigayili, harimo na Bathsheba. Abo bose bari abagore ba Dawidi. Urumva nawe yari umuntu akora polygamy, ni kuvuga afise abagore barenze umwe. Barabisoma muri Samuel wa 2:5 ku murongo wa 13. Kagenda kuri Kandundura umwana wande wa Dawidi, bita umwami Solomon wahawe ubwenge n'Imana. Uyu mugabo yarongoye abagore 700 n'incoreke 300. Abami ba mbere 11 ku murongo wa 3. Naho abagore benshi ubwo aribo bavuyemo ndetse kumuyovya biza kurangira nabi, ariko ibintu byumvikana kuri uyu mugabo Solomon yari afise abagore benshi. Tugiye kureba icyo bita ngo biblical perspective on polygamy, bivuze ngo uko Bibiliya ibona kurongora abagore barenze umwe. Bibiliya ubwayo ibona gute? Ntabwo tugamije kubwira abantu kugenda murongora abagore benshi, oya. Cyatuzanye ni gusengura ngo tumenye ngo kera byafatwa gute, biracari gute. Isezerano rya kera barakubwira ngo no explicit prohibition. Nta namwe mu isezerano rya kera handitswe ngo ntuzokwiye urongora umugore arenze umwe. Yego Imana kuva mu itangiriro ntiyigeze igambira ko umugabo azogira abagore barenze umwe, ya ariyo mpamvu ntivyari byananiye Imana kurema Adamu maze kumumbavu zibiri amukwirimo abagore babiri. Naho bamwe mu mateka ya kera bavuga ngo hariho uwitwa Lilith ngo yari uwundi mugore nyine yari ahari, ngo yabanje kuremera Adamu, nawe ngo yararemwe ntiyakuye mu mbavu, nyuma ngo aza kuvyanka gucira bugufi Adamu nk'umugabo agomba ko bahabwa icyo bita equal rights, uburenganzira bungana bose ngo bangane. Nyuma biza kurangira Imana ishavuye nyine. Uyo rero ibyo yavuga byose bijya ngo uyu mugore nako Adamu ivyo yabwira Lilith ntiyigera vyumva. Izo nkuru tuzozigendera ko tuzimenye uko byagenze muri izo gahunda, ariko kuri guhari mu isezerano rya kera Imana mu kubarema yabari ari babiri, ni kuvuga umugore n'umugabo. Iri mu mugabo, umugore ava mu mbavu nk'uko bivugwa mu itangiriro nyine, ariko mu buryo bwe cyangwa ubundi. Kandi isezerano rya kera nta namwe ribuza umugore kurongora abagore, ariko umugabo kurongora abagore barenze umwe, nta namwe. Ahubwo mu masosiyete menshi ya kera byari byemewe, aho wasanga ata kibazo cyabyo.
ikindi amabwirizwa, hari amategeko runaka mu isezerano rya kera yagenga icyo bita polygamy, ni kuvuga umugabo afise abagore barenze umwe. Hari amategeko yagenga abo bantu, nko kwemeza ko umugore wa mbere n'uwa kabiri bose bafata kumwe, apana kuba nkunzi ngo mufate neza undi niho mwiteho, oya, uwategereza ko bafata neza bose. Bisoma mu gitabo cyo Kuvayo 21 ku murongo w'10. Ikindi kandi ivy'imirage, ni kuvuga ibisigi, uburenganzira nabwo bwarabagenga bose uko ari babiri abagore ufise. Nimba ufise abiri cyangwa abarenga, imeza neza ko bose bazoragwa ibingana bo n'abana babo. Uravye gusubira mu byagezwe 21 ku murongo wa 15 paka 17, ayo yose n'amategeko yagendagenga umugabo ashobora kuba afise abagore bangahe, babiri canke barenze. Hari amategeko rero yabagenga nabo, si kuvuga ngo byari bibujije, oya, byari bihari. Kandi usomera ijambo ry'Imana mu gitabo cyo guharura ngo Imana ntihinduka, ivuge ngo nari yibesha ari aje ngo niho sawa, oya. Ikindi rero icyo bita monogamy ni kwa kundi umugabo ubusanga yari hambere ku mugore umwe, ideal of monogamy. Aho ndetse polygamy cyangwa se kuba ufise abagore benshi babikora kuva aho hambere, bigafatwa nk'ibisanzwe, ntibigire n'icyo byica muri gahunda y'Imana. Umuntu yitwa umunyabyaha nuko afise abagore barenze umwe. Nk'urugero mu Itanguriro 2 ku murongo wa 24 haravuga ko Imana burya Imana nivuga neza ko umugabo azosiga abavyeyi biwe n'umugore bigenda uko nyine aje kwiyunga n'umugore wiwe. Urumva ni singular, ni hagati y'ababiri, si batanu, si ntabwo ari abagore babiri bazoreka abavyeyi ngo bagende kwiyunga n'umugabo, oya. Nta nubwo ari umugabo ngo azotuma ava mu rugo ngo agende kwiyunga n'abagore batatu, oya. Urumva yari umwe, ni wari umugambi w'Imana. Nkuko bahinga bagenda bivuga, hari igihe Imana iraba abantu kubw'urukundo ibakunda ikaborohereza mu byo barimo mu gihe atakintu vyica muri gahunda yayo. Muri izo nzira bishatse kuvuga ngo uburyo bumwe cyangwa ubundi Imana ntera yarifise umugambi wo gutuma umugabo arongora abagore barenze, ariko vyarateje biraba. Wanashima kandi vyagiye biba ku bihanganye tuzi mu ijambo ry'Imana nyene, babandi bari bakomeye. Ikindi kandi ibi kandi byongera kuvugwa na Yesu mu isezerano rishasha muri Matayo 19 guhera ku murongo wa 4 mpaka wa 6, aho bishimangira ko ntihategerezwa kuboneka umugabo umwe n'umugore umwe, ariko si uko vyagiye bigenda. Isezerano rero rishasha rifise iyindi mbono itandukanye. Monogamy as the norm, kuba ufise umugore umwe bikaba nk'ibyirizwa nyine. Isezerano rishasha burya ryo rigaragaza, rishira hejuru cyane ya gahunda y'umugabo kugira umugore umwe, umugabo agira umugore umwe nyine, niyo gahunda. Isezerano rishira imbere, ari navyo biranga ubukwe bw'abakristo nyine, na cyane cyane mugabo abayobozi mu rusengero nibo bantu ba mbere bashigwa imbere, nk'aba bishop cyangwa abadiakoni n'abandi bose abayobozi. Abo onye bari barategetswe kuva na kera no mu isezerano rishasha yuko bategereza kuba umugabo w'umugore umwe. Usomye nk'umucete Paulo yandikiye Timoteyo wa mbere ku murongo wa 5, nako Timoteyo wa mbere ikigabane cya 3 ku murongo wa 2. Ndasubiramo, Timoteyo wa mbere ikigabane cya 3 ku murongo wa 2. Aho hagaragaza neza ko Paulo ariko arabwira abazezwa shengero, ni kuvuga abakozi b'Imana, babwira ati mwebwe mutegerezwa kuba abo mugore umwe. Ni kuvuga nimba uri umuhashengero, uri umuntu wese ukwigana ibintu by'Imana, uri bishop, uri pasiteri cyangwa uri umudiyakoni, utegerezwa kuba the husband of one wife. Bivuze ngo umugabo w'umugore umwe. Timoteyo wa mbere 3:2 no ku murongo wa 12 kandi muri wo Timoteyo wa mbere 3 ku murongo wa 2 no 12. Haba no muri Tito kigabane cya mbere ku murongo wa 6 naho Paulo yakomeje kubwira ko abantu bose bazikora abayobozi mu rusengero ntimukwiye kuba abazorungura abagore barenze umwe. Mugabo urumva nimba yavuze ngo abazezwa shengero ko ari bo bategereza kuba barongura umugore umwe, ntacyo mugabo avuze ku batari abazezwa shengero, ni kuvuga abayobozi.
bivuze ngo bobo ni wa mugenzi wakomeje kuva na kera. Kandi ndakubwire ko ibi vyete intumwa zandika ivyete yisunzwe biriko biraba. Mvuze biriko biraba ibisunga hanini ariko harakogwa iki nibirego bababwira. Baragenda bakavuga ijambo ry'Imana bagasiga mu ntara runaka cyangwa mu gihugu runaka bashinze urusengero. Bamaze kumumvisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Yesu Kristo basigiye ko bazokwirakwiza amahanga hose. Baragenda bakavuga bamara kuvuga barangiza kuvuga bagasiga bashinze urusengero bagasiga n'umukuru agiye kubikurikirana aho hantu. Mu gihe rero haduka ibibazo barafata akanya babandi yasiga muri urwo rusengero bakandika mukozi w'Imana Paul ikunuku ino mu rusengero hadutse uko urugero usomye mu gitabo c'Abikorinto haruko hari urusengero gikwe ntari karukuntu hatamye kwinjirirwa ari mpye y'ubusambanyi bwa cyane. Ubusambanyi buragenda buragwira mpaka aho byageze igibandikiye Paul aterega byakomeye ino ubusambanyi bwasaze mu rusengero. Paul arabisha ati inkuru zanyu zimazogera kuri bigezaho umwana agenda kwa mukase bakaryamana n'iki. Urumva yabere ko arishura kuva yumvise kubirego yahawe. Akandikira Timoteyo ati Timoteyo ndiko numva ko muri iminsi wewe uri kurafata nabi abatama. Uwo yasize nk'umubisho muri urwo rusengero Efeso nimba ntibeshe. Kibera kwakira inkuru ko Timoteyo asigaye yitwara nabi wasize nk'umuzizo wa shengero asigaye ameze ukuntu adabukana bakuru abatama atabubaha kuba ari umukuru. Aramwandikira ati mujya ufata bose ububahe abatama abagore ibintu nk'ivyo one kwari ukwishura. Nimba yaravuze ngo umuzo shengero uri kuvuga abe umugabo w'umugore umwe nuko yaramaze kumva ko hari abatangiye kuzana barenze umwe umugabo mu bakuru b'idini mu bakuru b'urusengero. Ari nama bacivuga ati ntibigende uko bihinduke. Ariko ibyo kandi bivuzwe ku bakuru b'ishengero nimba uri kubyumva neza. Bivuze ngo abatari abakuru gahunda n'izindi mu nyigisho za Yesu naho Yesu yakunda kubwira abantu yuko ubusanzwe iby'Imana yagomba ko kwari kugira ngo umugabo azorongora umugore umwe pana ngo babiri barenga. Mateyo 19 kigabane cya 4 mpaka kuri 6 Mariko 10 kuno wa 6 mpaka kuri 9. Ubu rero yindundura Bibiliya igaragaza neza yuko atakibazo uhereye mu gihe kera ndiko vuga isezerano nta kibazo cigeze kibonwa. Nta nubwo bigeze babuza abagabo kurongora abagore barenze umwe. Oya byigeze bigendwa. Ikindi kandi nimba uri ubyumva neza kandi Yesu mu kuvuga ibi nawe ntari ko ratikizwa ngo mutegereza kumera uko nuko Imana bishatsemo kabasuko byagenze n'umugenzo wahozeho. Hakabo kandi burya icyo bita polyandry. Polyandry rero niko akundi umugore wasanga afise abagabo benshi kuko hambere ho bizera ko umugabo nimba yujyamana n'umugabo w'umuhigi akongera kandi akaryamana ngo n'umugabo w'umurovyi akongera akaryamana kandi n'undi mugabo azi gukora ibintu vya art. Yizera ngo umwana bazovya yizera ko umwana bazovya azovyara umugore kubera ngo yagiye agiyamana n'abagabo benshi ngo bituma ngo agenda afata ngo ubwenge bwa buri mugabo mu bagiye bagiyamana. Urumva scientifically ni ibintu byagaraye ko atari byanyabyo nyine kuko urumva abagabo batarumwogiyamana ujya wa mbere urubuto rwinjiye nta bintu birebire nta abandi bose urumva ntacyo baza ni muri yo gahunda. Polyandry rero umugore umagira abagabo benshi ivyo turabibona kandi bujya mu mico n'imigenzo y'abanyatibeti baho hambere aho umugore umwe yagira abagabo benshi ku impamvu z'ubukungu impamvu zo gusigasira umuryango muri zo gahunda. Haba muri Nepal no muri Nepal bujya byarakogwa muri zo gahunda nk'uko abanyatibeti babigenza umugore umwe akagira abagabo benshi. Ndetse naho hambere gose bujya mu mico y'aba Polynesian kuvuga Polynesian culture naho ubwabo muri mu bigwa vya Makizas muri Polynesia naho barakunda umugore umwe arakunda kuba afise abagabo benshi bikaba no mu yindi miryango
gakondo imwe yo muri y'amoko yo muri Amerika y'Amajyepfo. Ugiye nko miryango y'Abatupigarani, imiryango y'Abatupigarani wasanga kenshi muri Amerika y'Amajyepfo abagore bakunze ko bafise abagabo benshi. Pana bya bindi ngo hari umugabo ngo wamusanze ku mugore wawe ngo utangure komendoro oya. Ubundi yo nta muri ibigo ndakubwiye nta mugabo yavuga ngo mfise umugore. Ahubwo umugore niwe avuga ati mfise umugabo nako mfise abagabo muri iyo gahunda. Niwe yagenda uko agemana n'abagabo abo yemera nabo yanka. Ntafatwe nk'indaya oya ugasanga mfise abagabo nka batanu ti bose nabanje. Mu Batupigarani haba no mu Buhinde mu bwoko bw'Abatoda naho ubwaho wasanga mu misozi ya Nilgiri mu majyepfo y'Ubuhinde aho usanga polyandry ihari. Abagore bafise abagabo benshi kandi bikemerwa ntibifatwe nka sakirego. Haba no mateka imigani bitito by'Abagiriki aho hambere aho bizira ko abagore b'abanya Amazone nabo bwabo ngo bizegwa ko bafise abagabo benshi batandukanye. Na izo nkuru zo muri Amazone nyinshi zifatwa nk'amakavya nkuru apana nk'ukuri nyine muri zo gahunda. Hayakabaho n'imiryango kandi bigiye muri Afrika wasanga abamasayi n'abandi mu yandi moko usanga abagore rimwe bashobora kuba bafise abagabo barenze umwe. Aho twagiye twumva inkuru binagaragaza ko umugabo atabashobora gufata icyuma tukarishinga mu rugo rw'umuntu tayari bigakurikiranwa uko. Ivyo bizokomeza gukurikirana ngo tumenye. Twari kuri Malengo Media, nimba utarakora subscribe ubanza uyikore kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza.